The Book of Enoch, igitabo ca Enoch, iki gitera abantu benshi ubwoba, benshi bagatinya kugisoma, bibaza ivyo babirimwo bikabatera ubwoba, ngo kubera ngo amabanga arimwo, ngo nta nta murayumva, ngiyo ubimenye ngo biraguhindura. Abashize hamwe Bibiliya baratinya kugishiramo, ngo kubera ngo kikubwira ukuri, ngo ntahandi ugusanga. Iki gitabo canditswe ibinjana n'ibinjana imbere yuko Yesu avuka. Abashize hamwe Bibiliya mu kinjana ca gatatu n'ica kane baranze kugishira muri Bibiliya, ngo kubera ko ngena kivuga ukuri bimwe namwe mu bivuguruzi biri muri Bibiliya. Ese koko kino gitabo ni Enoki yacanditse? Enoki ni umwe mu bagororotsi babayeho bavugwa muri Bibiliya, mbere akaba yaratwawe mu ijuru. Ese koko igihe yabayeho kwandikwa vyari vyaravumbuwe? Iki gitabo koko ni Enoki yacanditse? Ibi bintu bikivugwamwo uko kuri abantu batinya no kuri nyabaki. Iki gitabo umaze kugisoma aho gusanga kitavuguruza Bibiliya, aho gusanga cunganira Bibiliya. Menya vyinshi mu bintu utamenye kuri The Book of Enoch. Jewe ndi Seti, iyi ni Omega Mind, muhawe ikaze. Henoki amaze kuvyara Metusela agendana n'Imana imyaka 300, ayivyaramwo abahungu n'abakobwa. Imisi yose Henoki yamaze yabaye imyaka 365. Kandi Henoki yagendana n'Imana, araheza ntiyaba ikiboneka, kuko Imana imujanye. Mu gitabo cose c'isezerano rya kera muri Bibiliya, Enoki avugwa gusa mu Itanguriro 5 umurongo wa 21, aho tubona ko yari umugororotsi, ngo kandi ko kuguruka kwiwe kwatumye twagwa mu ijuru. Ariko koko igihe Enoki yabayeho kwandikwa vyariho? Amateka tubwira ko kwandikwa vyavumbuwe hagati y'ibihumbi 3,400 n'ibihumbi 3,100 imbere yuko Yesu avuka. Inyandiko ifatika abantu bamaze kwerekana ya mbere yatanguye kubaho yatowe muri Suma. Iyi Suma ni muri Iraq y'ubu. Ibintu bita Sumerian cuneiform, izi zabaye inyandiko zimwe za mbere zabayeho. Izi nyandiko zatowe muri Egypt, Egiputa ya kera, bazise Egyptian hieroglyphs. Iki gihe koko uravye Enoki ntabwo yari bwabeho, kubera ko kino gihe ni mu gihe ca Musa, Moses. Ninde koko yanditse kino gitabo ca Enoki? Abahanga b'abashakashatsi rurangiranwa barakoze ubushakashatsi imyaka n'imyaka, ababemeza ko cuba caranditswe hagati y'injana ca gatatu imbere yuko Yesu avuka, BC, before Christ, n'ikinjana ca gatatu Yesu amaze kuduga, AD. Vyinshi mu bizingo scrolls vy'iki gitabo, version y'Abanyetiopi, Ethiopian version, niyo yonyene isigaye. Mu mico ya Kiyuda, Judaisme n'iya Gikristo, bivugwa ko ari Enoki ubwiwe yanditse kino gitabo. Uyu ngo ni umwanditsi w'icigwa ry'urubanza, the scribe of judgment. Uyu aravugwa kandi no mu isezerano risha muri Bibiliya, muri Luka, mu Baheburayo no muri Yuda. Mu 1947 mu Nyanja Itukura, the Red Sea, abashakashatsi b'inyegejwe vya kera, archaeologists, bavumbuye muri Cave Qumran iki gitabo canditse muri Hebrew na Aramayike, za ndimi za kera cane. Bakemeza ko canditswe n'uwisokuruza wa Noa, akaba na se wa Metusela. Abahanga mu vyanditswe n'inyandiko za Bibiliya, biblical scholars, bemeza ko naho kitashizwe muri Bibiliya, gusa ko gifise akamaro kanini mu mateka y'inkuru zivugwa muri Bibiliya. Bibiliya y'Ababeta, abana b'Abayahudi, Abajwife bo muri Ethiopia, ugisanga mu kino gitabo. Eka mbere n'Abaorthodoxe b'Abatewahedo b'Abanyetiopi nabo ugisangamo baragifise kandi baragikoresha. Abanditsi n'abashakashatsi b'abahanga, Margaret Barker, John Batsi, Matthew Black, Robert Henry Charles, Hofmeyr A.G., Isaac Ephraim, Michael A. Nib, eka n'abandi aba bagiye basobanura banandika ivya kino gitabo. Maze abantu batanguye kugwira ku isi, bavyara abakobwa, abana b'Imana bitegereje, abakobwa b'abantu babona ari beza, barongora muri bo abo bitoranirije bose. Muri ico gihe hari bigatanya mu isi, no mu gihe cyo hanyuma abana b'Imana bamaze kurongora abakobwa b'abantu bakavyarana nabo abana, nibo bahizi ba kera babaye barurangiranwa. Mu gitabo c'Itanguriro muri Bibiliya, igice ca 6, tuhasanga kimwe mu mayobera yagiye atera impari ibinjana n'ibinjana ku basomyi ba Bibiliya. Aha, ngabana b'abantu bamaze kugwira ku isi ngo bakavyara abana b'abakobwa. Ngabana b'Imana ngo baramanutse, ngo babona abakobwa ngo ni beza, ngo bicagurira ngabo bashaka, ngo bagira abagore. Ibi ngo vyababaje Imana cyane. Iki gitabo ca Enoki
ritangura cunganira ino nkuru gitanga umuco neza w'uko ibintu vyagenze. Aba bana b'Imana abo Enoki yita the Watchers, aba bafise ubushobozi bwo kwihindura abana b'abantu. Mwibuke bamwe batembereye Aburahamu ababonye bari batatu, abikubita imbere abaha ikaze mw'ihema ryiwe. Aba ba Watchers umwanditsi Enoki avuga ko bamanutse ari 200, bakaba bari bafise muri bo 18 bakuru babo. Mukuri muri bo ubategeka muri bo ni Semiyazaze, hamumwungirije na Rakiba na Ramil, Kokabil, Tamil, Lamil, Danel, Ezekiel, Barakijah, Azaal, Armaros, Baratel, Zakil, Samsapil, Satarel, Turel, Jomijal na Saril. Aba nibo bari bakuru bari imbere y'aba 200 baje bamanuka bava mu ijuru. Aba ba Watchers baguye ku musozi Hemon, aha ni hagati ya Siriya na Libani vy'ubu. Bagendagenda mw'isi y'ico gihe bahitamo abakobwa bashaka babagira abagore. Imana uhoraho ishobora vyose igira ishavu cane kubera ko bagiye bigisha abana b'abantu ibintu bibi nk'amangetengete, camza, ubupfumu, ubukorikori butandukanye, amarozi, gukoresha ivyatsi no gucura ivyuma bakuramwo ibigwanisho n'ibindi. Uko bana ba Watchers bagendagenda kw'isi niko n'ivyaha vyagenda vyiyongera, cane abo bakobwa b'abantu bamaze kuvyarana abana. Aba giant, ibigatanya, Bibiliya ibita the Nephilims, bapima hejuru y'ibirometero 3 vy'uburebure. Urumva ntago bari abantu basanzwe. Uru ruvyaro aba ba Watchers n'abakobwa b'abana b'abantu aba batanguye kurya indya z'abantu. Indya zose barazimara kubera nawe wiyumvira umuntu apima metero 3 hafi ibirometero 5. Urumva bari umuntu muremure cane, bari umuntu munini cane, ntagajya ibintu bisanzwe. Basanga bariko bararya indya zoriye igisagara cose bakazigica rimwe. Aba ngo bateye amapfa kw'isi, ivyo kurya birabura, batangura kurya abantu. Abantu batangura kuri ivyo barya, bicwa n'inzara. Babuze indya zitanguye zihera, noneho bino bigatanya bitangura kujyana hagati yavyo, cannibalism. Isi yose ihinduka umuyonga, ihinduka amaraso. Imana ishavuriraniga ituma Enoki iti, mwana wanje Enoki, genda kwaba abantu banje ubabwire ko amarira yabo nyangezeko. Ivyago n'ishano bigiye gutera kw'isi, ngiye kubarimbura. Enoke agenda ku musozi Hemon, arabegeranya ababwira ivy'Imana yamutumye. Bagize bavyumve, ubwoba burabatera, bikubita imbere yiwe. Ni nyabuna Enoke, dutwarire ku Mana iyi petition, udusabira imbabazi imbere y'Imana kuko kubagabitanya kwacu no kutumvira kwacu. Aba ba Watchers baraturika bararira, batebwa n'ubwoba, bikubita hasi imbere ya Enoke, batangura kurira. Ese Enoke yahavuye atwara ino petition ku Mana? Ese Imana yahavuye ibumvira imbabazi, ubona ko imbabazi zawe zamuhibe bidashira? Ese iherezo ry'aba ba Watchers n'uru ruvyaro rwabo yaba iryahe? Ese umwuzure wo kwa Nowa woba wararimbuye abana ba Watchers canke runo ruvyaro rwabo? Ese abantu bo kwa Nowa bazize iki nimba abana ba Watchers aribo batuma bacumura? Ese Enoke ageze mu ijuru yasanze hameze gute? Tune in for the next episode. Ntimwibagire gusubscribing, gucomment no kuliking ino video kugira izindi zigume nziza. Jewe ndi Seti, iyi ni The Megamind. Ciao.